ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunwanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Twifuza mbere ko iyo ntahe yo kumugina ari nayo amasentare y'intango yokwisunga mu gutunganiriza abenegihugu, kuko sentare yo kumugina niyo cyabona kitabesha mu matati yo mu kibano. Turifuza yuko ibyaha bihanwa, habaye wakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa ubundi, twese tumushengeze. Ntitwifuza ko hari icyaha na kimwe cyosubira kubwirengagizwa ngo gihave kibera inkomoko y'injyane nk'uko byabaye muri kahise. Ni muri iyo ntumbero dushinze ko ibyaha byose byakozwe hanyuma ubutungane bukaba bwarahejeje amatohoza, imanza zigacika, ababikoze bategerezwa kubihanirwa. Ibikiri mu matohoza navyo dusavye ababifitiye ivyemezo ko bokwegera inzego z'ubutungane bakabereka inkozi z'ikibi kugira ngo zishengezwe. Tubemereye ko ingingo zose zo gukingira ivyabonana n'abagiriji zaramaze gufatwa. Ntihagire abagira ubwoba ngo imanza zisubire gucibwa mu mabarabara no mu binyamakuru. Kuva Uburundi bwitwa Uburundi bubaye ubwa mbere hahera imyaka 15 mu mpande zose z'igihugu harangwa amahoro, umutekano n'impore, kandi abarundi barongowe n'abo abenegihugu bitoreye. Iyo niyo demokarasi abarundi twaharaniye. Muri icyo kigabane nyene amatora mu 2015 y'ibwirizwa shingiro yo mu 2018 n'amatora yo mu 2020 tukibandanya, yose yatunganijwe hakoresheje uburyo bw'abarundi ubwabo. Kwitunganiriza amatora inshuro zitatu mu myaka 5 tutarindiriye akimuhana ni intambwe idasanzwe mu gusubiza iteka Uburundi. Ni kandi ikimenyetso kigaragaza ko abarundi bashoboye. Tuzirikana na ntaryo ko amazi masabano atamara imviro kandi ko akimuhana kazi imvura ihise. Kubera inyigisho zo kuzirikana igihugu zatangujwe na nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza, abarundi baramenye twongera turatahura iyo tuva n'iyo tuja, kuko icari caratuzingamitse kwari ukutamenya ko dushoboye, kwari kandi ukwambara ikirezi ntitumenye ko cera. Izo nyigisho n'iragi tutazodohokako. Muri demokarasi ishingiye ku ishaka ry'abenegihugu, mwaraye mwitoreye indongozi zizi neza icari cyo gutunganiriza abenegihugu mu byo bakeneye, zije kungura ubuzima bwiza bw'abenegihugu. Abahora bidoga ko ivy'abenegihugu byabaye umugabane w'indongozi z'igihugu nibahumure. Kuva ubu tuzokwisunga ku kivugo iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rikabagarukako. Si iterambere rikomoka ku benegihugu rikaguma hejuru, rica ryongera rikagaruka iyo ryavuye, maze amahasa akavyinirwa aho yavuye. Tugira dushinge leta mvyeyi yegereye kandi yumviriza abenegihugu, ikanabahamagarira gufata iya mbere mu kudoma urutoki ku bagira iturire n'abasesagura itunga rusange. Aho ari we wese, yaba uwigenga canke abahurikiye mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu, ahamagariwe kubigiramo uruhara, na kare ngo intwari yitwa n'umurerezi. Nta kwidoga gusa ngo bari ibiturire ariko ntibashengeze. Tumenye ko kugira iturire, ugusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ari umuziro uzigwa. Kugira ngo intwari ibere itsimbatare igikorwa ca twese, kuko turi mu cari kimwe. Tuzogerageza dukure mu Burundi agatima ko kurwanira ivyicaro, ahubwo tubinjizemo agatima ko gukorera abenegihugu. Imigambwe rero niba iritegurira kugira ico iterereye, turi ngaha kugira ngo dukomeze ibiganiro vyubaka igihugu, na kare ngo inkingi y'inzu imenywa na nyeneyo.